Turabahaye kaze kuri Kwiza 90 TV, turabahaye kaze mu biganiro byacu. Tubifurize umwaka mushasha mwiza w'ibihumbi 2021. Eka tubifurize ibihe byiza aho muherereye. Tubifurije gitondo cyiza, tubifurije umugoroba mwiza bivanye naho herereye. Tusabe wowe urikora dukurikirana kuri Kwiza 90 TV, ugire share haba kuri YouTube cyangwa kuri Facebook live kugira ngo ibiganiro byacu bibandanye gushika kuri benshi. Uno munsi ni ku munsi w'Imana nkuko twama tubikora. Iyo umwanya ubitwemereye dushobora kuba twashitse hano muri studio kugira ngo Revera Pasteri eka n'abandi bakozi b'Imana batandukanye kugira ngo badushikirize ijambo ry'Imana, batuyagishe biciye mu ijambo ry'Imana. Kuri uyu mwanya rero Revera Pasteri yamaze gushika hano muri studio kugira ngo abandanye adushikiriza impanuro zitandukanye biciye mu ijambo ry'Imana. Tugusabe rero wewe urikora dukurikirana kuri Facebook live cyangwa kuri YouTube, ugire share, ugire subscribe kuri channel yacu kugira ngo ibiganiro byacu bibandanye kugushikira bitagoye. Muri kano kanya turaca tugaruka hano muri studio inyuma y'akanya gatoya. Turaguhaye kaze kuri Kwiza 90 TV. Nizere yuko mwamaze kugira share kugira ngo mutumire inshuti n'abagenzi kugira ngo ijambo ry'Imana ribandanye gushika kuri benshi. Eka muri kano kanya tumuhe Revera Pasteur umwanya kugira ngo abaramutse yongere abashikirize n'ibyo yaduteguriye kuri uyu munsi. Karibu. Murakoze cyane. Turabaramukije mu izina rya Yesu Kristo, amahoro y'Imana. Hanyuma nuko turabakunda nkuko twama tubibabwira. Hanyuma uyu munsi tugira ubuntu bwo kongera kubona akanya nk'aka kugira ngo tuyage icyo Imana ivuga ku bantu bayo canke ku bantu babana nayo. Igomba kuvuga kubanye nayo, hanyuma kandi ikigomba kuvuga kuri wewe ngo ubane nayo. Ikigomba kuvuga ngo uyikurikire, inyungu ukuramwo mu kuyikurikira. Hanyuma ndibaza mu kanya gatoya tuza kongera kubisubiramwo neza. Imana ibahezagire cyane. Ego mwamaze kubyumva yuko abakunda nkuko yabitubwiye. Ubwo nizere yuko mwamaze gushika hafi kugira ngo ibiganiro giye dushikiza muri no mwanya ntibigucike. Kwiza 90 TV twama dukorana ku munsi w'Imana kugira ngo abakozi b'Imana batandukanye badushikize ijambo ry'Imana. Eka n'abandi bashobora gushikiriza impanuro zitandukanye ku bantu batandukanye, nabo nyene barahabwa karibu kugira ngo babandanye guhanura benshi. Muri no mwanya rero nizere yuko mwamaze kutwegera kugira ngo mube hafi natwe. Turamuhaye kaze kandi Revera Pasteur kugira ngo abandanye n'icyo yaduteguriye kuri uno munsi. Turabaramukije kandi ugira kandi mu izina rya Yesu Kristo. Hanyuma reka tubanze gusenga. Mbere ya byose twiragiza Imana Yesu umwami wacu Yesu Kristo. Mana yacu, turagushimiye cyane uyu mwanya ko ari wewe wemeye ko ahanya nkaka twongera kukabamwo. Turagushimiye cyane ko ari wewe utugejeje kwizi saha nkizi kandi ukaba wavyemeye. Mu majana menshi y'abandi benshi barenganye ari ntaco twabarusha, ariko twebwe tukaba tugishobokerwa guhumeka. Hanyuma Mana, ntacyo twatanze kugira ngo isaha nkizi tuzigereko. Mu mitima yacu habamo gushima
kuko dukurikije ko ataco twatanze tukabona ko ari ubuntu nubango nico gituma natwe dukurikiza gushima mu mitima yacu. Hanyuma kubw'ivyo turashimye ko watuzigamye, hanyuma twongeye gusaba kugira ngo ubandanye kubana natwe no kudufasha muri aka kanya gatoya k'ikiganiro c'ijambo ryawe kuri uyu mugoroba hamwe na bene data. Mu izina rya Yesu Kristo dusabye kugira ngo rero uhaboneke imbaraga mbi zose ntizigira ikibanza hano hantu turi, maze Mwami Imana yacu ikiganiro c'ijambo ryawe Mwami kigira ikimazi kubagiye kucumva bose. Urakoze, ijambo ryawe ryumvikane impande zose kandi rihindure byinshi, rituma abantu bakomera, rituma abantu basubira mu buzima bushasha. Urakoze kuvyumvise kandi kubikoze mu izina rya Yesu Kristo, amen. Hanyuma nuko ijambo tugiye kuraba ni ijambo rivuga ngo wizigire uhoraho. Kwizigira uhoraho, bivuga ngo kwizigira uhoraho. Dusome Zaburi ya 37 hatubwira ngo ntuhagarike umutima n'inkozi z'ibibi, kandi ntukagirire ishari abakora ibyo kugabitanya, kuko bazotemwa vuba nk'ubwatsi, bazokuma nk'uko imboga zitotahaye zuma. Hanyuma gatatu, wizigire uhoraho, ukore ibyiza, guma mu gihugu, ushishikarire ivy'ukuri, uhimbarwe n'uhoraho, nawe azoguha ibyo umutima wawe ugomba. Ukorere uhoraho urugendo rwawe rwose, aba ari we wishimira, nawe azoshitsa, nawe azobishitsa. Azokwerekana ukugororoka kwawe nk'umuco, n'urubanza rwawe ruroranye nk'igihe co mashoka. Uhwekere imbere y'uhoraho, umurorere wihanganye, ntuhagarike umutima, nuguwe neza mu rugendo rwiwe, n'umutima ushitsa imigabo mibi. 8 aravuga ngo reka ishavu, va mu burake, ntuhagarike umutima, kuko ico kizana gukora ibibi gusa. Inkozi z'ibibi zizorandurwa, ariko abarorereye uhoraho bazoragwa igihugu. Imana yacu yabwa icubahiro. Iyi ni Zaburi ya Dawidi. Hanyuma uyu Dawidi murazi twigeze kuyaga ko ubutwari bwiwe ukuntu byagiye bigenda. Murazi Dawidi yari umunyamurava, hanyuma kandi Dawidi twarigeze kuvuga ko ibintu byinshi byo yigeze akora muri ca gihe Dawidi yarigeze kugwana intambara, hanyuma intambara arayinesha. Kandi Dawidi yarigeze kuba ari umuntu afise umutima ushimisha Imana. Hanyuma Dawidi mu mutima wiwe habamwo indirimbo. Hanyuma no kubago Dawidi rero yarekanye ubuhanga bwinshi. Ugiye gukurikirana cyane uza gusanga ahantu yagiye aca, haraho yagiye ashika mu ntambara, haraho yagiye ashika ahantu hari ubwoba, ahantu haraho yagiye ashika aho abantu bafise imigambi bamubwira inama zo kumurondera kwira bamwice. Ariko Dawidi kubw'ubushobozi bw'Imana canke ukuboko kw'Imana nuko kubandanya kubana nawe,
hanyuma rero haha niho avuga ati guma mu gihugu, guma aho Imana ikubona, guma aho Imana yagushize, uhagume ntuhave, hanyuma ugume urindire ukuboko kuhoraho, urindire mu gusenga kwawe, urindire mu guhamagara kwawe. Ijwi ry'uhoraho nuko ijwi ryawe niryashika kuhoraho, igihe utamenya kizoshobora kwishurwa. Rero aravuga ati ntuhagarike umutima n'umuntu n'abantu bakora, ntuhagarike umutima ntuhagarike umutima n'inkozi z'ibibi, kandi ntukagirire ishari abakora ibyo kugabitanya, kuko bazotemwa vuba nk'ubwatsi, ntuhagarike umutima. Rero ni ukuvuga ngo ndagushishikarije wewe nshuti yanje, mugenzi wanje, wewe mukuru wanje, mwene data, ntuhagarike umutima. Dawidi nawe atugira inama ngo ntiduhagarike umutima n'abantu boba hari igihe ushobora gushika mu gihe giteguye nabi, canke mu gihe kibi, mu gihe kigushikiye ari kibi, mu gihe kije kiguteye ubwoba, mu gihe kije kikurondera, ariko ngo ntuhagarike umutima. Ni ukuvuga ngo ibirondera umuntu bigatuma ahagarika umutima ni byinshi cyane. Twashobora kuvuga ni byinshi ibintu bishobora guhagarika umutima umuntu. Hari igihe ushobora umuntu guhagarika umutima n'intambara. Hari igihe ushobora guhagarikwa umutima n'indwara. Indwara zikaza zikakuzingira cyane, hanyuma ukumva ugeze habi aho udashobora kwibohora. Hanyuma hari igihe ushobora gusingirwa umutima n'inzara, kiza c'inzara kikaza, abantu bakabura ubuhemo, bakabura uko bobigenza, bakabura uko bokwifata, hanyuma ni ukuvuga ngo umutima urahagarara. Hanyuma hari igihe hashobora kuza ubukene, abantu bakabona bageze kure cyane, umuntu agatangura kwihebura, umutima ugahagarara. Nuko hari igihe umuntu ashobora gushika mu gihe c'ubupfuvyi. Ubu ashitse mu gihe c'ubupfuvyi akabona ari ntawe ashobora kubaza, ari ntawe abarira, nuko akabura hirya no hino uwo muremesha n'uwo mushigikira. Hanyuma iyo ageze muri ico gihe ni ukuvuga ko agira umubabaro, agahagarika umutima. Rero hanyuma hariho n'ikindi gihe umuntu ashobora gushika mu gihe c'ubupfakazi. Hanyuma mu gihe ageze mu gihe c'ubupfakazi akabona yuko ni wenyene hirya no hino, nta muntu wo kumuremesha no kumugira inama. Ico gihe aba mu gihe co guhagarika umutima. Hariho ikindi gihe umuntu ashobora guhagarika umutima muri ca gihe abantu bafise ubumuga, umuntu afise ubumuga. Igihe ufise ubumuga ukabona abandi barahaguruka, ukabona abandi baragenda, ukabona abandi barakora, nuko ico gihe wewe ukaguma uraho. Nukuba uba ufise umubabaro mwinshi, kuko usa nk'uboshwe, hanyuma kandi utazi igihe uzoshobora kubohokera. Imana yashishimwe. Hanyuma rero kubw'ivyo nukuvuga ngo ivyo bihe byose biboneka byoshobora gushira umuntu mu mubabaro, bigashira umuntu mu mutima uhagaze, akabura uko yobona yokwifata, n'umutima wiwe ukaja kure cyane. Ariko rero mu gihe c'intambara, mu gihe c'indwara, mu gihe c'inzara, mu gihe c'ubukene, mu gihe c'ubupfuvyi, mu gihe c'ubupfakazi, mu gihe c'ubumuga, no bako ico gihe rero ukeneye kugira gute? Ukeneye ngo ntuhagarike umutima. No kuvuga ngo ijambo rivuze ngo ntuhagarike umutima n'ibintu byose bishobora kuza bigutera ubwoba. Ntuhagarike umutima n'abazana intambara kuri wewe. Ntuhagarike umutima n'abaje inama zo kukugirira nabi. Ntuhagarike umutima, kuko Imana yawe iri hejuru yawe. Ni wahamagara Imana yawe, Imana iri hejuru yawe, ukuboko kwayo kuri hejuru yawe kuzogukingira. No kuvuga ko aba bandi canke vya bindi byose bikurondera, inzira byose bizana namwo bishobora no kuvuga ko
Imana ishobora kuzifunga hanyuma wewe ukaguma uriho kandi mu gihe ibikurondera biriho. Imana yacu rero itugire neza. Aravuga ntuhagarike umutima n'inkozi z'ibibi kandi ntukagirire ishari abakora ibyo kugabitanya. Hari igihe ushobora kugera igihe ugashika mu gihe kitameze neza, mu gihe abansi b'umugwanizi, abansi ba shetani bakorera satani bakurondera, igihe bariko barakurondera ugahagarika umutima ukabura kubigenza, ukagira ishavu, ukagira ishari, ukifuza kwigwanira. Ariko aravuze ngo ntuhagarike umutima, ntukagirire ishari abantu nk'abo, ariko urorere ugire gute, wihangane. Nuko ngo kuko kubera yuko kudakwiye kugira ishari canke ngo uhagarike umutima, niki kiguteye kwizigira kutoba wogira ishari n'ibintu biteye ubwoba bigushikiye? No kuvuga ko inyuma yaho, inyuma y'ivyo urorereye uhoraho, igikurikira nuko ngo abo bantu canke ibyo bintu inzira byazananyemwo ngo uhoraho azozifunga. Nuvuga ko hano yavuze ngo bazotemwa nk'ubwatsi, bazotemwa vuba nk'ubwatsi. Hanyuma kabiri, bazokuma nk'imboga zitotahaye. Nuvuga ngo ubwa mbere bazotemwa nk'ubwatsi bubisi, hanyuma kabiri bazokuma nk'imboga zitotahaye. Imana yacu itugire neza. Rero nico gituma, kubera yuko inyuma yawe hari izindi mbaraga ziri inyuma zisumbye imbaraga izo zindi mbaraga zikurondera. Nukuvuga ngo ubwo bumuga, ubwo bugwayi, izo ntambara, ubwo bupfuvyi, nukuvuga ngo hari izindi mbaraga, nukuvuga ngo izo ni imbaraga ziguhagaritse umutima kandi zikubujije umutekano. Ariko nukuvuga ngo hari izindi mbaraga z'Imana, hari izindi inkomezi z'Imana, nukuvuga ngo ziri inyuma yawe. Nukuvuga ko ico gihe ibyo bindi byose birafise igihe cyabyo bishobora gushikako, hanyuma ntibibe bikibaho. Imana yacu itugire neza. Nuko hanyuma yavuze kuri gatatu, wizigire uhoraho ukore mugabo ibyiza. Hanyuma nuko niba ibyo byose biriho, bikaba biriho ibyo byose biteye ubwoba, izo ntambara ziteye ubwoba, ubwo bumuga, izo ngwara, izo ntambara, ubupfuvyi, ubupfakazi, bikaba biri imbere yawe, icyo utegerezwa gukora, izigira uhoraho. Izigira uhoraho, hanyuma wizigire uhoraho ukore ibyiza, hanyuma ugume mu gihugu, ugume aho yagushize, ugume aho yaguhamagariye kuguma, ugume mu gihugu, ushishikare iby'ukuri, wizigire uhoraho ukore ibyiza, ushishikare iby'ukuri, uhimbarwe n'uhoraho, uhimbarwe n'uhoraho, nawe azoguha iby'umutima wawe ugomba. Imana yacu ihabwa icubahiro. Wizigire uhoraho ukore ibyiza, uhimbarwe n'uhoraho. Imana yacu ihabwa icubahiro. Uhimbarwe n'uhoraho, hanyuma ikizokwikira, azoguha iby'umutima wawe wifuza, azoguha iby'umutima wawe wifuza, azokujana hirya y'ubwoba, azokujana hirya y'ubumuga, azokujana hirya y'intambara, azokujana hirya y'ubupfuvyi, azokujana hirya y'indwara, azokujana hirya y'ubukene, azokujana ahatagira, aho utumva ubupfuvyi,
azokujana aho tumva ubupfakazi. Imana yacu ihabwa icubahiro. Guma rero mu gihugu, wizigire uhoraho, ushishikare iby'ukuri. Ni ukuvuga ngo iby'ukuri, ukore iby'ukuri, ntugire iby'ibigabitanyo, uje kure y'ibigabitanyo, uje kure y'ibinyoma. Hanyuma uhoraho azogira gute? Nawe azoguha iby'umutima wawe ushima. Iby'umutima wawe ushima navyo ni ibihe? Umutima wawe ushimishwa no kuburi mu mahoro, ushimishwa no ko hatari ubwoba, ushimishwa no kutabona ibiteye ubwoba, ushimishwa no kutabona inzara, ushimishwa no kutabona ingwara, ushimishwa no kutabona intambara, ushimishwa no kutabona ubukene, ushimishwa no kutabona ubupfuvyi, ushimishwa no kutabona ubupfakazi, ushimishwa no kutabona ubumuga, ushimishwa no kuba ahatuje, aho uhekera mu mahoro, ushimishwa no kubona amahoro. Imana yacu ihabwa icubahiro. Nawe azoguha iby'umutima wawe wifuza. Amen. Amen. Uhekere imbere. Nuvuga ngo ijambo ry'Imana, iri jambo ni ijambo rikomeye cyane ryo kuremesha. Nuvuga ngo hariho abantu benshi bananirwa kuronka iri jambo kubera bagenda kure y'iri jambo, hanyuma ugasanga bizigira izindi mana, izindi nkomezi, bakizigira imana zitarizo, bakizigira imana z'ibigirwamana, bakizigira ibiti, bakizigira amabuye, bakayaterura amazina, bakavuga ngo iyi niyo mana yacu. Hanyuma ku munsi w'amagorwa ntashizobakiza, ahubwo n'amagorwa nyene, ahubwo ni ingorane nyene bazobandanya kubona. Ariko ngo Imana wizigire uhoraho, uhoraho wa wundi atuma abantu babaho, wa wundi atuma abantu bashobora gupfa, wa wundi atuma abantu, ni umwe yaremye ijuru n'isi n'ibiriho, wa wundi ari hejuru ya byose. Wizigire uhoraho. Nukuvuga ngo ijambo uhoraho, nukuvuga ngo ahoraho igihe cyose, nukuvuga ngo ntafise itanguriro kandi ntafise n'iherezo. Nuhoraho yamaho ibihe byose. Imana yacu ihabwa icubahiro. Wizigire uhoraho. Haleluya. Wizigire uhoraho, nawe azoguha iby'umutima wawe wifuza. Iby'umutima wawe wifuza n'amahoro, nukugubwa neza, nukubaho neza, nukurara neza, nukuryama neza, nukurya neza, nukwambara neza. Imana yacu ishimwe, no kuba mu mahoro. Haleluya. Nuko ngo wizigire uhoraho. Hanyuma hano yavuze kuri 5 ngo urorere uhoraho, ukorere uhoraho urugendo rwawe rwose, abari we wishimira, nawe azobishitsa. Umuhe urugendo rwawe, nuba ibikorwa byawe. Iyo uja hose ubimwereke, umwereke ugiye, umwereke ibyo ugomba gukora, umwereke ibyo wifuza gukora, umwereke integuro zawe. Hanyuma nawe azoja imbere y'urugendo rwawe. Imana yacu ihabwa icubahiro. Hanyuma azobishitsa. Ngo azokwerekana ukugororoka kwawe nk'umuco, n'urubanza rwawe ruroranye nk'igihe c'amashoka. Imana yacu ihabwe icubahiro. Hanyuma yavuze ngo kwekere imbere y'uhoraho, umurorere wihanganye. Imana yacu ihabwa icubahiro. Wekere imbere y'uhoraho, umurorere ugize gute? Wihanganye. Umurorere uwekere, uce bugufi, uwekere imbere y'uhoraho, umurorere wihanganye. Ijambo ryo kwihangana nkunda kurivuga ko keshi. Ijambo ryo kwihangana, iyo hageze igihe umuntu ari ku isi, nuvuga ngo ahura n'ibintu byinshi. Twavuze ingwara, intambara, ubumuga, inzara, ubupfuvyi, ubupfakazi,
twavuze n'ibindi n'ubumuga, twavuze ubupfakazi, twavuze inzara, hariho n'ibindi ariko muri ibi bigera ku ndwi ndiko ndabona imbere y'amaso yanje ubu novuga ngo ibintu bikunda gutera ubwoba: intambara, ingwara, inzara, ubukene, ubupfubyi, ubumuga n'ubupfakazi. No kuvuga ko iyo bivyo biriho abantu bahagarika umutima, ariko hanyuma iri jambo ryo kwihangana iyo bije bigusaba yuko hajya kugira ishari, kugira ishavu, gushavura bihagarika umutima wawe. None vyaguhagarika umutima ukagenda kure, bigatuma hahandi muri ca kibanza c'uhoraho wategerezwa kumutegerereza cyangwa kumurindirira utakibandanije kukigumamo. Hanyuma kubw'ivyo nuvuga ngo ukoreshe rya jambo ryo kwihangana. Niba birakubabaje nivyo, birakurembeje nivyo, urageze ku mutima wawe uratuntuye, hari naho ugomba guturika kubera ubumuga, kubera intambara, kubera ingwara, kubera uremvye, mugabo ikoreshe rya jambo ryo kwihangana. Ariko yavuze ngo umurorere, ngo wekere imbere y'uhoraho, umurorere wihanganye, ntuhagarikwe umutima n'umuntu aguwe neza mu rugendo rwiwe. Nukuvuga ko aguwe neza mu rugendo rwiwe. Satani igihe cyose atwirukako iminsi yose, yirukako abantu b'Imana iminsi yose, agomba kubadobeza mu idamba kugira ngo ntibashobore kugira akuronka ubutabazi bw'Imana. Ariko nukuvuga ngo ijambo utegerezwa gukoresha ni iri jambo ryo kwihangana. Nukuvuga ko Satani igihe cyose niko kazi kiwe, ko kukubabaza, ko gutera intambara, ko gutera ubumuga, ko guteza ubupfuvyi. Nukuvuga niko kazi kiwe, kubera yuko amaze kuva hariya mu ijuru, nukuvuga ngo yaramanutse mu isi, amaze arazi ko tamugabana afise mu ijuru nkuko abagorotsi bo bawufise, kuko twe turafise amasezerano. Tuvize amasezerano yuko mu gihe abantu bazobandanya kwihangana, bagakora ibigororotse, bagakora ibyiza, bakarorera bihanganye, hazoba igihe abantu bazobaho mu mahoro, bazotura mu mahoro. Nukuvuga ngo ijuru ry'amahoro, ijuru ni ry'amahoro, niho abantu bazoba, niho abantu bazonerwa, nta kugwanezererwa, nta kugwara, nta ntambara, nta bumuga, nta bupfuvyi, nta bupfakazi, nta kindi gihagarika umutima kizoba kiriho. Ariko niho yavuze rero ngo uhwekere imbere y'uhoraho, umurorere wihanganye. Ijambo kwihangana, uzokoresha ijambo ryo kwihangana mu gihe hakiri bikugwanya, kubera turi muri yasi y'umugwanizi. Imana itugire neza, kubera tukiri muri yasi y'umugwanizi, wa mugwanizi ari yakoreramwo, kandi akaba afise n'abakoresha abo yahinduye yatwaje amanyama batabo nyene batazi iyo bari. Niyo mpamvu usanga bakoreshwa kugira ngo habe intambara, bakoreshwa kugira ngo guteza intambara, bakoreshwa kugira ngo habe ibisuma, utegerezwa kugira ngo habe abagwanyi, utegerezwa haba ababarenganya. Ariko muri ico gihe nimba bariho, menya ko ataribo, ni wa mugwanizi yamanutse aje guteza ubumuga n'intambara n'amahoro make mu bantu. Ariko icyo ukwiye gukora rero, wihangane, ururere wihanganye. Hanyuma ngo hasigaye igihe gito, hazobaho igihe ngo gito, ngo uwo munyakibi ntabe akiriho, ateza ubumuga, ateza intambara, ateza amahoro make, ateza guhagarika umutima. Imana yacu ihabwe icubahiro. Nuko uhoraho, turavye neza hano muri kino gitabo, tuza gusanga abantu benshi bashishikarizwa kugira ngo babandanye kwihangana, bagume kuhoraho. Niba hari biteye ubwoba, hari iherezo ry'iryo biteye ubwoba. Imana yacu ishimwe. Nukuvuga ngo nimba hari biteye ubwoba uyu munsi, hari iherezo ry'iryo biteye ubwoba, hari iherezo ry'ibyo biteye ubwoba.
Imana yacu ihabwa icubahiro. Iyo usomye Zaburi 136 uza gusanga hariko haravuga ngo abantu ngo nibashime, ngo bashime Uhoraho ngo yuko ngo ari mwiza, ngo imbabazi ziwe ngo zamaho ngo ibihe bidashira. Kubera iki iyo jambo rihari imbabazi ziwe zamaho ibihe bidashira? Ni cage Abisirayeli bari muri gihe ca Egiputa, murazi ko ntibari bamerewe neza, bari mu gihe cy'ubwoba, bari mu gihe cy'intambara, hari mu gihe cyo gutwazwa amanyamisho, nico bari barimwo. Nukuvuga ngo hanyuma ico gihe bakirimwo, igihe kirashika, nukuvuga ngo kimaze gushika, hanyuma bahabwa uburenganzira bwo kuva muri kiya gihugu bakoreshwa uburetwa. Noneho hageze kuri ya nyanja kugira ngo bajabuke, ababakoreshwa uburetwa babona ko bahomvye ababakorera, hanyuma kubw'ivyo babakurikira inyuma. Mu kubakurikira inyuma bifuza kugira ngo babagarure, ariko ukuboko k'Uhoraho kwabandanije kuba hejuru yabo, niko Imana yabariye umukozi wayo Mose. Hanyuma ati ifisiki yarafise inkoni, ati irambure hejuru, ayirambura ku kiyaga, hanyuma ikiyaga cigabanyamwo kabiri. Kimaze kwigabanyamwo kabiri, bo Bisirayeli barajabuka. Bamaze kujabuka habaye iki? No kuvuga ngo ifarasi n'uwihetse byarashwe mu nyanja. Hanyuma no kuvuga ngo bimaze kurowa mu nyanja, mbega iherezo bya bibi canke wa munyakibi, no kuvuga ngo byarabandanije, no kuvuga ngo ibikorwa bya wa mugwanije byarabandanije canke byarahagaze. No kuvuga ngo inyishu tuvuga ngo byarahagaze, kubera yuko bamaze kuroha mu nyanja. Nukuvuga yuko Abisirayeli barajabutse, bamaze kujabuka batangura kuririmba, Miriyamu atangura kuririmba. Imana yacu yagwa icubahiro. Hanyuma nuko ngo ntuhagarike umutima n'abantu bakora ibibi, n'abantu baja inama imigabo mibi yo kukugirira nabi. Nukuvuga twebwe rero ntuhagarike umutima nuko Satani arondera byinshi byo kukugirira nabi, aciye mu nzira nyinshi zitandukanye, aciye mu mayira atandukanye. Ntuhagarike umutima, urorere Uhoraho wihanganye, umurorere wihanganye. Nuko ntuhagarike umutima n'umuntu ashitsa imigabo mibi, apanga imigabo mibi yo kukugirira nabi, kubera yuko abo bariho yo kuja inama nk'izo. Ariko twumvise ngo kuko abo bazotemwa nk'ubwatsi bubisi, hanyuma ngo bazuma nk'igisambu kibisi. Imana yacu ihabwa icubahiro. Hanyuma ngo bazotemwa nk'ubwatsi bubisi, bazotemwa bazokuma nk'imboga zitotahaye, bazotemwa vuba nk'ubwatsi bubisi, hanyuma bazokuma nk'imboga zitotahaye. Iyi mboga zitotahaye izuba zari kubita, no kuvuga ngo ugiye kuzirabaho zari ziri, no kuvuga ngo ntusura kongera kubona za nguvu zazo zari zifise, uza kubona zose zamaze gukabirana. Nukuvuga rero kuvuga ngo bazokabirana, hanyuma bazokuma igisambu gitemwe. Nukuvuga ngo igisaka gitemwe, hahandi cyari gihagaze, ntusura kuhabona, nukubona hatamurutse. Nukuvuga rero ibiri inyuma yawe byose biguhagaritse umutima. Nukuvuga ko niwahwekera ukagumana n'Uhoraho, ibyo byose bizovaho, hanyuma usigare ura ahantu hatujije. Imana yacu ihabwa icubahiro. Nuko ngo kandi kuri 6 azokwerekana ukugororoka kwawe nk'umuco, n'urubanza rwawe ruroranye nko mu gihe cy'amashoka. Imana yacu ihabwa icubahiro. Mu gihe cy'amashoka y'inka, inka zishotse, no kuvuga ngo ico gihe kiba ari gihe ciza, ziba zigiye kunywa amazi, no kuvuga ngo kiba haba ari ahantu hameze igihe kimeze neza. No kuvuga ngo iyo ari igihe cyo mu gatondo, hari n'igihe cyo mu masasta, hari n'igihe cyo kumugoroba. Igihe cyo mu mashoka rero haba hamaze gususuruka, abantu mukira muntu wese yifuza kunywa amazi, kandi iyo agiye kuronka amazi, nuko ayo mazi nuko aramushika ku mutima,
akumva aramerewe neza. Hanyuma rero niko n'inka zihageze igihe cy'amashoka usanga ari igihe kimeze neza, rero kigereranywa nk'uko ngo zo kwirekanwa nk'igihe cy'amashoka. Rero kubw'ibyo Imana yacu ihabwa icubahiro. Turavye rero kugumana n'Uhoraho igihe kigeze, Uhoraho aba hafi yawe, naho hoba bikomeye, naho hoba byoroshe, wihangane, uhwekere, wihangane. Igihe cyo gutabagwa Uhoraho aragifise kuri wewe. Imana yashimwe. Amen. Rero natwe muri iyi minsi murazi yuko uyu mwaka uheze twari dufise ubwoba bwishi, twari mu bwoba, isi yose yari ifise ubwoba, iri imerewe nabi, yibaza uko bizogenda, abantu bagapfa umusubirizo. Ariko kubwo wewe wasigaye, nukuvuga ngo hari Imana yakugombye ko, hari cyo yashatse ngo uzoshikeko utari bwashikeko. Rero kubw'ivyo bandanya kugumana n'Uhoraho, ukuboko k'Uhoraho wemere kugendane nawe, uwekere imbere y'Uhoraho, umukorere, ukora iby'ukuri. Hanyuma Uhoraho nawe yiteguye kandi kurinda no mu bindi byose biri imbere, byose azobandanya uko yakurinze mu bya mbere, niko azobandanya kukurinda. Imana yashimwe. Ngira ijambo ry'Imana. Amen. Haleluya. Hanyuma kugira ngo Uhoraho akurinda, hari ikintu utegezwa gukora. Nuko hari ikintu utegezwa gukora, nubwo bimeze nk'uko Uhoraho yiteguye kukurinda, azokurinda amaja n'amaza, kandi abaguhiga canke ibiguhiga bizotemwa nk'ubwatsi bubisi, bazokuma nk'imboga zitotahaye. Ariko nawe hari ikintu utegezwa gukora, uzutandukana. Muri 27 aravuga ngo tandukana n'ibibi, ukora ibyiza. Mana yacu ihabwa icubahiro. Niba bugomba uburinzi ku Mana, niba bugomba ko Uhoraho yugurura amashimwe kuri wewe. Tandukana n'ibibi maze ukora ibyiza. Amen. 27 nukuvuga ngo hajya 37 kuri 27. Tandukana n'ibibi ukore ibyiza, ubone kwamaho. Ubone kwamaho. Amen. Haleluya. Ijambo ryiza cyane. Haleluya. Ijambo ryiza cyane. Tandukana n'ibibi ukore ibyiza, ubone kwamaho. Uhoraho akunda imanza ziroranye, ntaheba abakunzi biwe, bazigamwa ibihe byose. Ariko uruvyaro rw'abanyakibi ruzorandurwa, abagororotsi bazoragwa igihugu, bakibemwo ibihe bidashira. Ijambo ry'Imana. Abagororotsi bazoragwa igihugu, bakibemwo ibihe bidashira. Imana yacu ihabwa icubahiro. Abagororotsi bazobana n'Uhoraho, abagororotsi bazobana n'Uhoraho, abagororotsi bazoba amahoro. Nukuvuga ngo ibihe byose bidashira abagororotsi. Ariko hano ngo ugomba kuba mu bihe bidashira, kuba na n'Uhoraho ibihe bidashira. Nukuvuga ngo hanyuma tandukana n'ibibi, ibibi abari byo utandukana nabyo, ibibi uje kure yabyo, hanyuma ubone kwamaho. Imana yacu ishimwe. Amen. Reka dusengere ijambo ry'Imana. Uragomba gutandukana n'ibibi, uragomba kwamaho. Tandukana n'ibibi. Uragomba kubona ukuboko k'Uhoraho, uragomba kubona ukuboko k'Uhoraho ko kukugendanira. Nuko tandukana n'ibibi, ukore ibyiza, umatane n'ibyiza, hanyuma Uhoraho nawe azoshitsa ibyo wamusabye byose. Amen. Tugomba dusenga Imana. Ukaba ufise umwanzuro ati najewe ngomba gutandukana n'ibibi kugira ngo nzobe amahoro. Kuko avuze ngo tandukana, abagororotsi bazoragwa igihugu, bakibemwo ibihe bidashira. Nuba rero wagomba kuba umugororotsi kugira ngo uzoragwe igihugu c'Uhoraho, ukibemwo ibihe
bidashira, udafise ubwoba, udafise inzara, udafise ingwara, udafise ubukene, udafise ubupfuvyi, udafise ubupfakazi, udafise umumuga, udafise ibiteye ubwoba. Uragomba kuhoraho kugwanira intambara, ahagarara mu ruhande rw'ibiguteye ubwoba. Nuko tandukana n'ibibi kugira ngo ubone kuzobandanya kwamaho. Nuvuga ko umuntu nadatandukana n'ibibi, twumvise ngo ingaruka, inkurikizi, abantu bazotemwa nk'ubwatsi bubisi. Kubera iki? Niba umuntu utari ku ruhande rw'uhoraho, nukuvuga ko uri ruhande rw'umwasi, uri mu ruhande rw'umwasi wiwe. Rero wa mugwanizi nawe amaze kumanuka mu isi, akazi kiwe nukuvuga ngo yahindutse umwasi. Niyo mpamvu agwanya abantu, akaforoma abantu bo kugira imigambi mibi, bo kugira umugambi mubisha, kugira ngo iyo migambi mibisha igire n'aba abantu, ariho ubupfuvyi buza, ari intambara ziza, ariho ingwara ziza, ariho inzara ziza, ariho ubukene buza, ariho kwiheba kuza, abantu bakihebura, abantu bakicwa no kwihebura kubera impamvu z'uko nta mutekano bafise aho bari. Nuko rero kubw'ivyo tandukana n'ibibi ubone kwamaho. Imana yacu yaba icubahiro. Amen. Izigire uhoraho, umwizigire wihanganye, hanyuma utandukane n'ibibi. Amen. Tugomba dusenga Imana mu izina rya Yesu Kristo umunyanazareti. Iri jambo twumvise aka kanya ritubwiye yuko ngo tukwizigire, hanyuma ntiduhagarike umutima n'ibintu vyose biza bihagarika umutima. Hanyuma ngo abagororotsi bazoragwa igihugu bakibemwo. Mu izina rya Yesu Kristo turasabye kugira ngo abantu bawe bumvise aya majambo yongere kubagira icabamarira, agira ikimazi muri bo. Hanyuma ga Mwami, twese twongere kumva aya majambo afise ikimazi, kugira ngo tuyafate nk'ayanyakimazi, kugira ngo atubere ikimazi muri iyi minsi nk'iyi, muri iki gihe nk'iki gitebwoba, muri iki gihe nk'iki abantu bahagaritse umutima, muri iki gihe nk'iki abantu bagenda badashitse umutima hamwe. Mu izina rya Yesu Kristo, imbabazi zawe n'umurava bibe ku bantu bawe. Umenagura imigambi mibi yo mwasi yose ituruka hose, kugira ngo imwe igomba guhiga abantu iciye mu mayeri yose atandukanye, ukubite hasi umene. Mu izina rya Yesu Kristo, abagororotsi bawe noneho bagere kuri wa murage wasezeranye ko bazoragwa igihugu cawe. Mu izina rya Yesu Kristo turasabye kugira ngo byose byumvikane wawe mu gusenga kwacu. Amen. Sa murakoze cyane abatwari kumwe muri aka kanya. Imana ibahezegire cyane. Hanyuma turabifurije umwaka mushasha, mubandanye kubamwo, muzowuje ntubage. Hanyuma kandi tuzobandanye gukurikirana no kubana n'Imana, no gutandukana n'ibibi, hanyuma no kumatana n'ivyiza, kugira ngo tubandanye kwamaho. Hanyuma kandi ivyo navyo bibe mu miryango yacu, bibe mu bana bacu, bibe mu babanyi bacu, bibe ku gihugu, ku bihugu. Imana yacu ibandanye kubagirira neza. Nuko turabikebanuye, hanyuma muzoramutse abandi bose batashoboye kuboneka. Imana ibahezagire. Amen. Turashimira mwebwe mwese mwako muradukurikirana. Ntuhagarike umutima kubikubangamiye, ntukagirire ishari kubakorondera canke kubansi banyu. Wizigire uhoraho wenyene, kuko ari we buhungiro kandi ari we ashobora kukurinda ibibi byose bishobora kugushikira. Azokujana ahatagira imibabaro, azoguha iby'imitima yacu ishaka mu gihe uzoba uyigororokeye, kandi ngo urindire uwihanganye. N'ijambo ry'Imana Revera Pastor yaje kudushikiriza muri kano kanya. Twizere yuko ryashoboye kubafasha, twizere yuko ryashoboye kudufasha twese, twizere yuko kandi mwashoboye kugira share kugira muri sangire n'abandi. Kwizera 90 TV izosubira kugaruka ku munsi w'Imana mu gihe
akanya kazaba kabonetse kugira ngo abakozi b'Imana babandanye kudushikiriza ijambo ry'Imana. Mugire kigoroba ciza, eka ijoro ryiza bivanye naho uri, ubwo naho butaha nahakabaye.